Indwi yahariwe intwari ku rugamba rw'amahoro na demokarasi mu Burundi. Twebuke intambara yakwanye ku rukoko, twebuke intambara yakwanye ku ndobora, twebuke intambara hiyo ku mubara, ahibuka murahazi yemwe murakaramya bunyege. Igerekezo rya 16 Munyonyo ni itariki ntibagirwa mu buzima bw'umugambwe CNDD-FDD no muri kahise k'igihugu cacu c'u Burundi. Hari ku igerekezo rya 16 Munyonyo umwaka w'2003 i Dar es Salaam muri Tanzania, aho abarundi batera umukono ku masezerano yo guhagarika intambara burundu hagati ya bonse rimwe. Intambara yamaze imyaka irenga 10 n'umunsi abarundi biruhutsa. Irigenekerezo rya 16 Munyonyo ni ntibagirwa mu buzima bw'igihugu cacu c'u Burundi. Uyu munsi n'umunsi mwiza cyane, n'umunsi w'intibagirwa kuko n'umunsi utwibutsa igenekerezo rya 16 Munyonyo 2003 aho abarundi twasezerera intambara tukaja mu mahoro. Misi yose utazi uvuye menya naho ugeze. Abantu bari samazi. Utazi uvuye menya naho ugeze, menya niyuja. Yuja uhategura ukwirikije ibyo waciyemo ibyabaye mu gihugu. Rero ugamba guhabuza demokarasi kwabaye urugamba tagatifu no vyita urugamba rutagatifu. Naco gituma Imana yavuze iti turavye naho mu Burundi ari babi abasendefide baragendeka ndabaye igihugu. Ariko urugamba tuzokwama tubibuka, intwari ku rugamba tuzokwama tubasabira, ibikorwa mwakoze tuzokwama tubigendera, muri intwari mwebwe mwafashe umuheto, muri intwari mwebwe mwagwaniye igihugu. Tuwibuka kubera iki? Ubwa mbere no kumenya yuko aya mahoro turimwo, uyu mutekano turimwo, iyi mpore turimwo bitizanye. Tuzokwama rero tuwibuka kuko turashaka yuko n'abana bazovuka, abuzukuru n'abuzukuruza atanumwe azosubira kwanjanjwa ku mahoro. Kandi uyu munsi tuwibuka kugira ngo twihanize. Tuwibuka kugira ngo twihanize abarundi, tubabwiye tuti kirimoso ntirigasubire. Igerekezo rya 16 Munyonyo n'umunsi Uburundi bwatangura kunaguka. Abarundi bari bamaze imyaka bacanamwo basubira kurabana ryiza. Abarara ntibuca bagira umwizero w'akazoza, bava mu myonga no mu mashamba basubira mu zabo. Mbere baje inama yo kwiyubakira igihugu cabo mu mahoro no kuronderera hamwe iterambere rirama. Nico gituma uyu munsi atari uwo bagumya banga gusa. Hari habo babona uyu munsi bakibaza ko ari uwo bagumya banga gusa ihibambewe. Uyu munsi ni w'abarundi bose. None hari umurundi numwe atari ko aramura ivyamwa vyo kuri ayo mahoro. Aya mahoro yararondewe kandi abarundi bose barayanezererewe uno munsi. Nico gituma atari umunsi bagumya banga. Ngira ngo batanezererwa uyu munsi nibo bahungabanya amahoro. Ntiyanezerere rero ko bitagishoboka ko bahungabanya amahoro. N'umunsi kandi twibukanya akahitiye mu Burundi, ducira umugani urwaruka, abana, abuzukuru n'abuzukuruza tubayagira kuri kahise ku rugamba. Twibuka inzira ndende intwari zafashe kugira ngo uno munsi tube turiko turinovora ivyamwa vy'amahoro na demokarasi, abene Burundi babibemwo bubahirijwe batunganirizwa mu vyabo no mu babo. Twibuka kandi abarundi batari bake bahagarariye ubutungane, ukwishira no kwizana mu Burundi, bagwanije abanyamacakubiri, barwanya basumirinda, basesa nkuyoze, bampinga yanje n'ubundi bube gito bwari bwaranyosha igihugu, bamwe muri bo bakanahasiga ubuzima. Uburundi ni igihugu c'Imana,
bwarapfunywe ntibwapfuye kuko Imana yamye iseruka rukambye maze hakaboneka intwari zitangira igihugu igihe cyose igihugu caba kigeramiye. Amina Yosefu n'abasoda b'abahutu ndadaye merikiyo kaizamina ikeza imasobotechere jongo za demokarasi. Kuva na kera narindi intwari zamyeho kandi zamye zitangira igihugu. Ivyo vyaribonekeje kuva ku ntwaro ya cami. Uburundi bwaraterwa bukivuna hagira indyane mu miryango intwari zigaseruka. Haza abakoroni abarundi bagahagarara neza mu rugamba atani birwanisho rutura bafise. Abakoroni baraza babiba imbuto y'amacakubiri mu bonse rimwe kugira ngo babakandamize vyoroshe kuko barayamaze ngo nta utera icumu mu icumi. Naho nyene intwari zagumye hamwe zirarinda uwo mwansi ziramuhangara ziramutsinda. Umuganwa Rudoviko Rwagasore bagiye hamwe na Paul Mirerekano n'izindi ntwari zo mu runganwe rwabo barahaguruka basubiza Uburundi ntayo kwikukira. Ahari intwari ibihemu birahacumbika. Ibi tuvyerekwa n'igandagurwa bunyamaswa ry'intwari z'Uburundi Rwagasore Ndadaye n'abandi ngo bikunde habe intwaro z'agacinyizo n'umukazo. Ya demokarasi intwari zaharanira ibiranyazwe haza intwaro ziryanisha umwene gihugu atajamba afise. Akagumye bagumako intwari zabandanije zigwa zivyuka zitotezwa zangazwa harateba haratunganywa amatora yo muri Ruheshi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 yashikanye ku ntsinzi ya demokarasi umugambwe Sawanya Frodebu aho nyene icubahiro Melchior Ndadaye yatorerwa kurongora Uburundi. Riragiye ndabikora twebwe muri CNDD-FDD yavuze ati uzohirahira agahungabanya amahoro duharanira dusanga ibihumbi n'ibihumbi sinibuka terme yakoresha iki. Frodebu oye! Nk'abantu baza kubabwira ngo mudatoye muhorona ngo hazoba ingwano. Iryo niterabwoba. Mbega iyo ngwano ga bazoza baporona basigaye bari kurushi bangana gutya nibo bazoza gutera ingwano ku miliyoni 5 zirenga z'abarundi bishakira amahoro. Nibo bazoza gutera iyo ngwano. Nibayitera nibatse uwo muriro turi miliyoni 5 tuzowuzimya tumaze kuwuzimya tuce tubaboha. Iyo niragiye dusigiye yuko uhiragiye agahunganya amateka mahoro abantu bazashaka gukorana ibihumbi n'ibihumbi mu Rwanda. Rero bamuhungabanije batugenda twese mu n'ibihumbi tukatugwana tukaja duheza. Igiragi ni giza. Muze muragendera. Irage twasigaranywe n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye yiguza abarundi bose. Intwari ntiyamaze kabiri nyuma y'amezi 3 gusa nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye arongoye igihugu. Akagwi k'abasirikare gafatikanije n'abanyapolitike batemera abene igihugu bashize baramugandagura bunyamaswa nabo bari bafatanije kurongora igihugu. Abandi baratizabo bahigwa buhongo. Inganda ziratikira ibara riragwa igihugu kirasambuka ubwicanyi bubandanse atagitabara abene igihugu bicwa n'abari bajejwe kubakingira. Aho demokarasi ciri umutwe mu 1993 igihe bagandaguye umukuru w'igihugu nyene icubahiro Ndadaye Melchior n'abafasha biwe bagahitana umukuru w'inamashinga amateka n'icegera ciwe bakajaniranya kubera yuko bashaka ko hataboneka ubundi ashobora kubandanya atwara igihugu. Vyatumye abantu batari bake na jewe ndimwe mu bandi barundi benshi tubona yuko ayo aramaza arenze inkombe. Abene gihugu niko kwigira umugambi wo kwibako ngo bikingire birwanire maze igihugu nikigwe mu manga. Demokarasi baharaniye ntinigigwe mu menshi. Kuko aho vyari vyarabereye kubera vyari kera murazi ko hari haravutse umugambwe Parti Hutu ariko ntiwashoboye kubandanya ivyo wari wiyemeje ni nawo wavuyemwo umugambwe Frodebu wo mukuru w'igihugu yari yatowe.
hanyuma abanyagihugu bamaze gushavura kubera abansi baciye birara mu bene gihugu nabo ngo babice, twebwe twaciye duhagurukana inguvu n'abene gihugu, hanyuma turatangura rero turigwanira kuko twari twabonye yuko amazi agiye kurenga inkombe. Ivyo vyatumye abene gihugu baremerwa maze bafata umuheto ngo bakingire igihugu cabo. Iyo mpetso ya twese na kare umuntu atinyingwe ariko ntatinye yamwinjiranye. Ingabo zari zijejwe gukingira bene gihugu zirara mu bene gihugu bakoresheje n'ibigwanisho vyategezwa gukingira bene gihugu, za blende, indege z'intambara. Gutyo bamwe twari mu mashure ntivyakunda ko dushobora kubandanya kwiga, no kuvuga ubuzima bwose bw'abene gihugu buca burahagarara. Tubona nta yindi nzira twofata atari yo kuja kwivuna. Mu burere butandukanye hirya no hino mu gihugu hatangura inyigisho zitandukanye zijanye n'urugamba rwo gukingira igihugu. Partez. Premier groupe à droite. Progressez. Progressez, premier groupe. Première section en avant. Deuxième section, suivre. Twahuriye n'abandi mu kibira ca Teza, yego tuca turiga ivya gisirikare, ariko ntivyatworoheye kubera ico gihe uburyo bwari buke cyane kubijanye n'ibikoresho bigwanisho. Ndibuka ko batwigishije mugo twigira ku biti, mu nyuma aratuye ati none twigiye ku biti bizogenda gute tumaze gushika hariya ko tuzogera tuvuga ati twarize inkoho babe twaragize formation timugo nta nkoho twakoreshe kandi twari tugiye guhangana n'umwase afise ibigwanisho bikomeye bya rutura. Baca hamwe baregeranya amafaranga baragura inkoho Kalashnikov bayizanye bayitekeye mu matera. Twese rero twarayitonda ko guhera mu gitondo twara abantu benshi batwigira ku nkoho imwe, umwe aheza uwundi agasubira ku wundi aheza batwigisha gusambura inkoho no kongera kuyiteranya. Nuko intwaro ziragiye imbere, imirwi yo kwikingira iragiyeho, bihava biba ngombwa ko biyunga. Havuka umuhari FDP, Force pour la Défense du Peuple, urimwe abene gihugu bari mu gihugu n'abari hanze yaco. Inyuma yaho urugamba rugira intumbero, niko guhindura izina FDP ihinduka FDD, Force pour la Défense de la Démocratie. FDP murumva ko yabaye Force de Défense Populaire. Iyo Force de Défense Populaire ni sekuru wa FDD mu byukuri. Burya abanyapolitike niho tuvuga ngo CNDD yavutse nyuma ya FDD. Bari basanzwe bariho. Mugabo gusa hari habuze urwego bovuga bati bokoreramo kugira ngo bakorere mu nzira imwe, bashobore kurwana bafise intumbero imwe. Barahavuye baca baje inama, bagiye inama basanga ibyo byo kugira ngo bogira Force de Défense de la Populaire basanga ndigikwiye, baca basanga ico bakwiye guharanira ni demokarasi. Basanze ico bakwiye guharanira ni demokarasi, nabo baca bagira ati rero ubu ikibaye FDP ibaye Force de Défense de la Démocratie, kugira ngo noneho ntidusubire gutora amategeko habiri. Kare ubu udufatanye urwego rwa politike n'urwego rwa gisirikare. Yagire baza gutora amategeko muri FDD gusa n'abaja gutora amategeko muri CNDD gusa. Bice turonka ubuserukizi bumwe, turonke umutware umwe atwara twese, atwara CNDD agatwarana na FDD. Babona guca bahindura ricecika CNDD FDD. Aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998. Uko urugamba rw'umuheto rwatera imbere byajana n'impinyanyuro zijanye n'ibihe, niko hatangura inyigisho za politike mu bene gihugu no mu kumenyekanisha urugamba mu makungu n'ibindi. Ku igerekezo rya 24 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 hatunganywa ikoraniro ryiswe Assemblée Constituante, ryashinze ko haba urwego rwa politike rwiswe inama y'abanyagihugu baharanira demokarasi CNDD n'ishami ryarwo rya gisirikare FDD intagoheka, ariko hakaba uburongozi bumwe, ico bita mu gifaransa commandement unique.
nyakwigendera imboneza kizigenza mu gukunda no gukundisha igihugu Petero Nkurunziza yarayamaze ati ibihengeri mu ruhongore bitera imfyisi umwete, ibihengeri ku rugamba ntivyabuze, uburongozi buryanisha abafatanije urugamba, amacakubiri y'intara aradindiza urugamba, bamwe baricwa abandi baratanga imihoho, umwansi nawe ahatorera koyoko abandanya yirara mu bene gihugu atematongora. Hambavu yuko intagoheka zari zihanganye n'umwansi wa demokarasi, hari yindi migwi itigeze yemera kwiyunga n'imihari ya CNDD na FDD. Aha twovuga nka Paripehutu FNL, Analibu, Florina n'utundi turwi twitwara nk'abasuma. Bamwe muri utwo turwi nka Paripehutu FNL batangura kugira ibitero ku ntagoheka za FDD kumvo z'umugira w'amacakubiri y'amoko, kuko muri iyo mirwi nka yose yarinuba imihari CNDD na FDD kuko yo hari mu bwoko bwose. Izo ntwari zarakoze birashimwa, umwansi arata umutwe, abene gihugu morali iragaruka. Baca barya umutima amenyo barungika ibibondo vyabo, imisore n'inkumi barifatanya bimwe bivuye ku mutima n'intwari ku rugamba, kanatsinda urugamba rwari urwabo. Abakozi ba leta ntibasigaye inyuma, abanyeshuri muri za kaminuza nabo mu mashuri yisumbuye bazananye ishaka ridasanzwe narirya bariko baratotezwa aho bari baherereye. Urugamba rwahavuye rukomera mu gihugu cose, akayagwa karayagwa, ndetse bamwe mu basirikare ba leta babonye ko atasaganirizo barishikana ku ntagoheka za FDD, abandi bahatakaza ibikoresho bitari bike. Naho biruko hagomye hibonekeza indyane, amacakubiri, impinga yanje no guhamira amarongo n'ivyicaro, gutoteza no kwica abo badasangiye intara. Vyatumye bamwe mu bari mu buyobozi bw'umuhari batanga imihoho, abandi baratabaromoka. Ivyo vyose vyaturuka ku burongozi bubi bwagiye bukurikirana. Aho twokwibutsa uburongozi bwa Leonardo Nyangoma n'uwamusubiriye Jean Bosco Ndayikengurukiye. Aho twobibutsa kandi kwabo barongozi bakuru mu rwego rwa politike bose atanumwe yari kumwe n'intagoheka ku rugamba, bategekera mu mahanga bakarangwa no gusesagura itunga ry'umuhari. Batanga komando, Nyangoma yatanga komando makumbure ate no mu Burundi, nigaza no kuraba habagwanye biwe bari umva amakomando makorotsi usanga ari systeme nyene yantuze ya buyoya wumva bobo kuri abo basa n'abazinanye kuri abo ngira bava hamwe nyene hiyo, ugasanga rero urugamba ruradindiye umwasi, ugasanga umwasi ararosingu bobo afite bo bashaka kugira ngo badufate mpiri kugira ngo muri yabandanye atwara. Umva no muri twebwe urumva no mu bagwanyi umva muri twebwe naho nyene harimo ivyitso bakorana n'umwasi. Indongozi za CNDD zaritwaye kuntu washakana Leonardo Nyangoma arimo nyene ritwara ukuntu mwe bavuga bati umuhiga ari kure ntavuna intozo. Jewe mu minsi namaze muri FDD sinigeze mbona Leonardo Nyangoma aza kutugendera ngo avuga ati jewe ndi kumwe n'ingabo ziriko ziragwanira demokarasi, ntawe nigeze mbona. Inyuma yaho intwari ku rugamba zaciye zitunganya gushasha uburongozi bw'urugamba mu gushira hamwe urwego rwa politike n'urwa gisirikare. Haba haravutse umuhari CNDD-FDD ugizwe na komisariya nkuru ijejwe ibibazo vya politike n'ibiro bikuru vya gisirikare Etat Major General. Muri Nyakanga umwaka wa 2001 niho hafatwa ingingo yo kunagura ibiro nyobozi vy'umuhari CNDD-FDD, baca bashinga ayo mabanga umuhizi ku rugamba Komanda Ndayishimiye Evariste. Mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa uwo muhizi niho yaciye aje imbere, hatunganywa ikoraniro kaminuza rya mbere ry'umuhari CNDD-FDD ari ryo ryashinze amategeko atomora intumbero y'uburongozi bw'umuhari. Ntibitevye muri Nzero 2022 hashingwa inzego nyobozi ku rugamba zaciye zitegura amategeko ntunganyamuhari na ntunganyabikorwa y'umuhari CNDD-FDD, ari naho intwari nyakwigendera Petero Nkurunziza yatowe ngo arongore umuhari CNDD-FDD
aho hari mu ikoraniro ridasanzwe ry'umuhari CNDD-FDD. Mu mpera z'uwo mwaka nyene ku wa kabiri Gitugutu umwaka wa 2002 umuhari CNDD-FDD waratunganije ikoraniro rigira kabiri maze wemeza amategeko awugenga, wemeza igitabo mpanavyaha ku rugamba ivyo bita code penal mu gifaransa, unagura inzego zitunganya urugamba hagati mu gihugu. Harashinzwe kandi amasoko, ubuvuzi butunganijwe n'intwari ku rugamba mu ntumbero yo korohereza bene gihugu. Imirwi y'imvyino, agahengwe kabonetse, inkino z'umupira w'amaguru n'iz'amaboko zarakinwa, eka mbere n'imiryango yaraza kuramutsa babo mu birindiro vy'intwari ku rugamba. Uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2002 wabaye udasanzwe mu buzima bw'umuhari, kuko abagumyabanga baragize isezerano n'Imana, isezerano ritazohinduka, isezerano ritazokwibagirwa, basezerana ko Imana ihawe ikibanza ca mbere muri CNDD-FDD. Icizya tutotanga turakomera, Imana irugura imyango, Imana rya sezerano, Imana yashaka kugura imyango. Cyo turonka abagwanyi benshi binjira kugira bivuze benshi barinjira mu bwoko bwose, ibihumbi n'ibihumbi turabura tubakwiza. Uwo mwaka ububaye umwaka w'icibutso, ari icivyiza n'ibitangaza Imana mushobora vyose yakoreye intwari ku rugamba. Ni ikimenyetso c'imbabazi n'inkomezi ku bagumyabanga bose biguze urugamba, abakiriho n'abazovuka. Ugusenga kwarakinguye imiryango kuri CNDD-FDD. Uburongozi bw'umuhari burahimiriza igisabisho mu ntwari ku rugamba, amacakubiri arabura ikibanza mu muhari, ubutungane busasigwa indava. Ni muri ubwo buntu bw'Imana nyene umunsi n'isaha bigeze kwigenekezo ntibagirwa ryo kuwa 16 Munyonyo umwaka wa 2003 isaha 6 z'ijoro. Intambara yahagaze mu gihugu cose rivumerewe n'umukuru w'umuhari CNDD-FDD, intwari ku rugamba nyakwigendera Petero Nkurunziza ahejeje gutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara burundu i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Akuzuye nikamurikwa ico yavuze yaragikoze, nawe utomushimira imboneza y'amaho yarabikoze. Uwo muhizi niwe karorero keza, bagumye bamwe dukomeze icyora. Urugamba rw'uguhabuza demokarasi rwakozwe n'abana b'u Burundi, abasheshe amaraso ntibayashesheye abagumyabanga, bayasheshe abarundi n'Uburundi, n'abatari mu mugambwe baragohowe. Kuva rero iryo genekerezo ya 16 Munyonyo ribaye umunsi mwiza w'amahoro mu Burundi. Abaja mu gisirikare gishasha babanza kuronkera inyigisho hamwe mu ikambi yari mu Itenga. Abaja mu gipolisi gishasha nabo baronkera inyigisho mu Rugazi. Abasubijwe mu buzima busanzwe nabo bari bakoraniye Buramata, maze babacisha mu bigo vyo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe vyo kwiranda, Imuramvya n'Igitega, aho babategurira kubana n'abatigeze baja ku rugamba. Bamwe mu ntagoheka za FDD barinjira mu nzego z'umutekano uhereye mu gisirikare, igipolisi n'igendereza, maze berekana ubukerebutsi, ubutore, ubumenyi, gutyo babitumako mu rugamba rwo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu no mu makungu. Imoneka rimwe muri Mukakaro 2004 intwari ku rugamba mu kwerekana neza ko intambara yarangiye, bahuriye nabo bahora barwana mu nteguro y'idefile y'agakura bavanze. Gutyo CNDD-FDD bayerekanye ko yari ifise igisirikare citunganije neza. Ivyo navyo bikaba byaratangaje abarundi n'amakungu. Intambara y'amasase yaraheze, urugamba rurabandanya. Urugamba rero ugenda urabandanya, ntiruhera ruhindura isura gusa. Urugamba rumwe ruheze, urundi rutanguye. Intwari zamaho. Ico nifuza nuko abarundi bose boba intwari. Demokarasi irashinze imizi mu Burundi ubutagisubira inyuma. Mugabo nkuko nyakwigendera imboneza yacu yakunda kubivuga ati ntumva zamaho, abansi ba demokarasi bo ntibabuze. Bisaba rero kwa muteramira igihugu ibihe byose na hose, kuko abansi b'igihugu bamaho. Nimuze kuyijaja rego abansi ntabariho. Abansi b'igihugu bamaho imisi yose. Nabo kubita urugohe. Mubizikane nimuhimba ico imena. Twibukanye abagumye baca mu nzira no mu vyatsi bagomba kuburabuza igihugu na beneco, basya batazambaye, basamaza bene igihugu bibereye ku kivi. Aho twogaruka ku nyifato igayitse irimwe agasuzuguro yishira hamwe ry'abanyaburaya n'amashira hamwe bafadikanya kuyovya bene igihugu. Ingendo ya sentare mpuzamakungu ihana ivyaha ariyo CPI
inama y'umutekano ya ONU aho hose abenegihugu berekanye ubutwari budasanzwe bahagurukira rimwe bararwana urwo rugamba banka kurekura iciza bafashe cyo gukamisha amahoro n'umutekano ibikorwa vy'iterambere. Uno munsi rero abenegihugu bose bari ku kivi, bamwe mu basubijwe mu buzima busanzwe bajejwe amabanga atandukanye y'igihugu kuva hasi gushika hejuru, bariko bafashanya n'abandi barundi kubaka igihugu nka kumwe bafashanya mu rugamba rwa demokarasi, nka kumwe bafatanije urugamba rw'amahoro. Ubu bagize urunani rw'intamenwa mu rugamba rwo guhangana n'ubukene mu burere butandukanye, bagashima intambwe bageze kuno munsi. Twarakoze urugamba turi kumwe n'abandi, hama rero hageze kugira ngo dutahe dusubire mu buzima busanzwe. Jiwe sinaciye mvuga ati ndoguma ndarasegerereza kuko bijya ukusanga nk'umuntu akiri muto waguma zarayuba adandaza nk'utuntu je naciye nicara mvuga ati ahantu kudandaza kandi kubimenyera. Naraguze ikamyo ya mbere bivanye ko nashene nemera nkaca nkota imodoka izindi zikaza ziranzanira umuzigo. Umugabo rero maze kubona ko bimeze gutyo naje nacangira kigoro bica bituma ngira inguvu kugira ngo ndondere ikamyo ziwanje. Ubu no munsi ndashaka mfise ikamyo zine. Je ndashima kuko nayo nakuye muri centre de demobilisation aho twari turi yambereye umushinge kuko narashitse ndayaranguramwe ibintu bitari bike ndaragura muri tongo gihumbi nk'amajana 3. Bamaze kumpaye imigambi bya 600 ho novuga ati byabaye akarusho. Nagiye mu isoko ndandaza umunyo, agafu ndetse n'ibitunguru nongera ndima kugeza igihe rero nandurutse ndonka uburyo bwo kugura n'udutongo hamwe ngaho tuvuye mu mwonga mwabonye. Maze kuhagura ikivi kirenga inusu hegitari nakoresheje ico bita irrigation nshiramwe amazi. Mwabonye ibigori naharimiye n'itomati n'ubundi ku kivi. Rero novuga nti aho ngeze singaya. Bagira ko bahanura bati bahumure tuje imbere mu gushigikira leta mvyeyi leta nkozi mu kurwanya umwansi w'iterambere ari wo bukene. Kuko hanino usanga umuntu agoma arindira ngo mbega ngo bazompa, ariko umuntu arindira dukunze guca umugani mu Kirundi ngo habwa wihe. Cyo turakunze ko bibahanura nuko bari wese yoja ku kivi. Bagumya banga ndongozi namwe mumenye yuko umunsi wose azokwa amabanga nuyarangure ko bitegerejwe uzobura ko atoneka abana b'u Burundi bitanze. Ni wiba ikintu bakuragije cyabene gihugu kubagira kwawe uzobura kurakora mu ngoma z'abana b'u Burundi bitanze. Iyo bari bazomwavuga ati araje bajevye haragize uko twaritanze none karaje bajeba batera iteka mu kugorora byose mu bingororotsi twabagororotsi dupanga igihugu tugishikane aho abana b'u Burundi bitanze baje bakeneye ko gishika. Twese hamwe byose birashoboka. Turakuriye ubwatsi intwari ku rugamba zitangiye Uburundi kugira ngo Burundi bukire dushikire leta mvyeyi leta nkozi ishira imbere neza y'abene gihugu maze umurundi wese aronka ico afungura. Muri bo harimwo abashengeye bukama tuzoguma twibuka ngo Imana ibambike igitsibo c'abahizi. Turakeje n'abakiriho kuri urwo rugamba tukamera nka wundi duti ntuzuhirahire ngo urekure iciza wafashe. Ntwari mwarwaniye amahoro bagumya banga bakenyera rugamba mbonera kure. Nivyo intambara y'amasasa yaraheze kandi ntituzosubira inyuma, ariko twame twibuka ku rugamba rwo kubaka Burundi rwo rubandanya. None no muzi twebwe ko basokuruza bacu bagwanira ineza y'igihugu bakagwanira abuzukuruza kubera iki twebwe tutogwana kugira ngo abuzukuruza bacu bazagenda ku ishuri bagendera mu itereni bagendera muri metro kubera ko natwe tubiba natwe tubije mu twebwe tuyifata no musi turifuza kubona bene abuzukuruza bacu batazoba muri tuzu natwe twari twize no musi bazoye mu maza gerekeranye ko byose turabifise bituvako turatunze. Ikibazo kimwe mwebwe no munsi urugamba mugiye kugwana nuruhe kugira ngo Burundi bugume yitwa Burundi buze buragwe abuzukuru bacu ari Burundi. Shibako mubaki kandi mugavye kuko ako karyoshe n'abanzi baragashaka mugabo tuvanye ngaha impore y'Imana.